mine ndi nakubwira je nyene meze umuntu wese afite ukuntu yagaragaza amarangamutima yiwe amfasi y'intege nke ziwe je umugabo wanje intege nke zanje umugabo wanje ni faiblesse yanje vraiment cyakimwe n'abana banje bro udukora icyo ushaka cyose uze ugire ibyo ushaka byose amataka yose ugire yatake je mugabo ntwataka umugabo wanje n'abana banje nziza yabaye hit gusufye views zikenya shaka kumera nk'abandi ni indirimbo uno munsi iri muri plus de 300,000 ni indirimbo abantu benshi barayikunze ariko kandi ifite views zikenya kubera ko abarundi mumeze nkuko swapisha swipinga iyi hit he ufumubwira basige ndimbo rya petit ndimbo ya petit gucya iryoshe aba interesse kavuga uyu yanditse iyihe ndirimbo ko kuca baza uri impande yiwe ati yanditse indirimbo yitwa kunuko Jean ko yari yamaze kwimva mu mutwe avuga niwe yanditse ati avant iyi ndirimbo nayibonye mbwa ndavuga ati uyu muhungu igifaransa nco yanditse ego yarabivuze ravyo ati uyu muhungu vraiment ndiko ndamura iyi igifaransa nco yanditse ravyo mbaga ntigeze yinteresse avuga ngo yo babikuye hehe mugabo mba bijya byatumye donc nakadeke yagiye visibility duhebanye ikiri hagati ya Jenna Breezy nikizotandukana kuko Breezy dufitaniye byinshi gusomba maybe nabo buzi canke ibyo babibaza hari byinshi biduhuza okay reka ndaguha example uko genre uko ukundana n'umugore wawe kumva uwo namushira mu rugo niko byari bimeze no kwandi bakobwa oya mugabo mu gihe ibikirimo bigishusha uba wumva nyine ya umusana namufira ko ndabizi ko ndamuvugize inde yagurishe promotion yagurishe promotion cyawuki ntaco baramuzi ntaco inde umwese wawe ntaco ntawe mfise ko umunyambiko aramumbonanye nyereka ifoto ndakaze muri commentaire muce murashiramwo babakuntu bakunda amata ava he amata munka ava munka yanka rero yikundira abana sivyo ubwa mbere mukiri kumurumva ko Selum dutavi no Davina no ushira ntabitandimwo man serious uya vyavre mukiri kumwe biki no uko tukiri kumwe à l'époque j'avais 17 ans ivyo bintu bya l'homme de ma vie nivyaza mu mutwe wanje haramugamine genre je me voyais ko mva nzo umukobwa shushe urugo si priorité ravyo ya bizi twahuye ukundi numva umenga no mugumana yo wanje imyaka yose ya okay ubundi nyeri pastime ravyo kandi naho rasuko yari imeze genre sinoze gutanagira naho rasi ahubwo sawa ibintu bisanzwe biraho nyene byasamye na Breezy ravyo bro ugasanga abantu bariko baza kuguteranya genre la meuf ameze kunuku la meuf yagendana naka la meuf ntari centre kiniki ravyo je ko narabaye musazi ravyo donc nabaye musazi ko nagendana naka. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeza rakomeze neza nkurasa mwiriwe canke mu TV Vina Mumerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV. Sonda gwikaze yose ukadukina uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, batwaye bari mu Uganda, ariko twibari Buraya, muri Amerika, muri Australia ndetse no mu bihugu vy'abarabu ndavuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite. So kaze wewe wese udukurikirana ku munsi ndagwikaze nawe wese mushasha kuri chaîne yacu ndagusabira subscribe kugira ngo twubake umuryango munini. So turi mu kibanza ciza cyane gose aho tuje kuganiriza umuntu adasanzwe. Come on tujane adasanzwe muri entertainment, benshi muramuzi, benshi muramukunda. Muri entertainment amaze gukora ibintu byinshi aho kandi ni numufasha umukora amahiti, yakoze amahiti menshi atandukanye kandi meza. Nguyu ngahanya nyuma gato Amerika kuganiriza iyo Davi ako Jean Frank ni good urabesha wakoze amahiti menshi aya uko vuga Breezy umugabo wawe yakoze amahiti menshi nazi kuvuga je nage umugabo wene ntiyakoze amahiti menshi no avyo wemera vyemera ko yakoze amahiti menshi no musa amahiti avuga mu gisigara nibaza ko harimo nka 5 yiwe harimo nka 5 yiwe 5 rero ushaka kugira uya kuvuma gutangura ukuma kwa 2024 uko no kwezi uyu mwaka wa 2024 ari nka 50 oya nta 50 tuharura neza hariho uri sweet iza gusto zose zo nyene ziri hafi zine Ferna harimo mu mwaka. Nene
Bellissima oui Yabaye mais umwaka Bellissima uheze. none mu mpera Cyangwa uyu mwaka 2023 uheze. cyangwa 2024 Mugabo atubireke two mugabo nikora amahitsi uretse mumeze neza kusa neza none sa neza cyane usa neza cyane mubwiye muri commentaire please ni African mumubanire TV hi meze neza ndamutse abakunzi ba African TV harimo abakunzi bawe harimo benshi bakuze harimo benshi bagukunda barambesha ntibamfana mbwiye ko musa neza asa neza kandi wambaye neza kanda kurimbira akarimbo kamika amapozi kavuga ngo hinge nasa neza hinge nasa neza nasa sindirimba neza nasa neza ufisijwe ribisha gumva nje nabizanye ufisijwe ribisha yes meze neza ariko meze neza ndamutse abakunzi bawe exactement twadurukana kera kandi bakunzi ba African TV ndabaramukizaho muri yamavuga ngo Australie Suède Belgique aho diaspora gusa cyangwa diaspora ya hari nabo ngaha hafi mu karere Kigali Tanzania Rwanda Burundi Congo babakongwani banyu babakoze ndabaramukije mwese turabakunda yes ni Davina Monica Monica kandi ukunda kurivuga cyane sizi gitumba bon Monica sizina ry'wanje izina ry'wanje nitwa Ishatse Davina Monica ndarishaka kubera ko kuri baptême barishire ko kuri baptême nta donc umupatiri yambwiye yuko ashaka kunyita Marie Monique and I like it Marie Monique genre yumva yavuze ngo ntabona signification Davina cyambwiye ati tutore Marie Monique kono Marie nanje yitwa Monique and I was like okay boro nabonye ngo hasa neza sha tuganire two turabuje gatonya si fresh no okay ndazi ko kumva mushamwa basani bahariya bajyanye tubashira mu gihe turaza kubareka nta brand muziho bagiye bakoze amahitsi benshi ndadukanye yes David nshaka dubanze duhere kwanza mu mwaka wa 2024 mu mwaka wa 2024 wari umwaka umeze gute kuri wewe like it's kuri wewe d'abord ndaza kuzana no mu entertainment ingene wowe ubibona babariya entertainment yihoze hanyuma mwaka wa 2024 kuma yabaye mwaka w'imigisha myinshi ya mwaka w'ibikorwa byinshi surtout kuri kote yacu y'umuryango wari umwaka like bon uraruta cyane 2023 uruta 2022 aha okay muri entertainment muri rusange usanzwe uri umuntu ari muri tuturabuje gatoya nk'abageni tukene nk'abageni haravye zo kwiruka awe nawe none kuri mariage uzogenda gutega Davi ndabiko ntayigize ugenda buke nk'abageni gake witonza pana ugenda uranyaruka yes muri rusange uruvuye CEO wanyu namubise donc muri rusange umwaka wa 2024 muri entertainment unama kwameze gutwa ko n'umwaka abasago menshi bisanga byinshi bitandukanye je nkajeyo ku bintu by'ibisanga kote ibisanga ndabikunda kubera ko ukunda akajagari ndakunda akajagari kuko bituma nyene genre si bon okay wowe mu mwaka w'ibikorwa byinshi ko basane vraiment par rapport ya 2023 naho barakoze cyane no musi like ushaka kumbwira indirimbo y'inyarwanda uheruka nta imwe kabisa nta niyo nibuka nta ndirimbo abarundi barakoze this year mva bakoze back to back genre habaye competition entre bo nabo like ibindi myaka wamenga ko competition n'abanyarwanda tu bakaba babakubise cyane ako this one was good yes ikaye duhere kuva mu kwa mbere hari bisanga byinshi byagiye biraba ari umuntu ijyaye nabonye avuga ati Davina je ndamubonye yambaye gant manzi yuko no munsi haza kuba intambara Davi umudamu nkawe wewe kwifata akaja kugwana imbere y'isinzi ry'abantu umwese afise ukuntu reactinga bivanye mine nzi nakubwire je nyene meze umuntu wese afise ukuntu yagaragaza amarangamutima yiwe en face y'intege nke ziwe je umugabo wanje intege nke zanje umugabo wanje ni faiblesse yanje vraiment cyakimwe n'abana banje bro uzukora icyo ushaka cyose uze ugire ivyo ushaka byose amatake yose ugire yatake je mugana ntwataka umugabo wanje n'abana banje iyo ni faiblesse yanje vraiment aho urabona sinzi jean abahungu aho bakora mugaca muregiya je ukoze kubona wanje ko umugabo wanje baduhejeje donc niyo faiblesse ya vraiment ndi faiblesse cyane kuri Breezy cyane sana ni hahandi nyene si supporta no inabizi n'abagenzi banje bose barabizi manu gishaka cyose wontuka ku kintu ushaka uravyumva mugabo kumugabo wanje vraiment habe tutu limits no tutu tukubaha David kuba donc entertainment muri uno mwaka yabayemwo
ibisanga vyinshi abasani bashwana naka rega bituma entertainment ikura kuko bituma donc uko haba ikintu cyuko ntahura nuko like man abanyafrika ukuntu tubayeho donc abantu bose ukuntu tubayeho turakunda iyo sinzi ko iyo habaye dufate no even no mu babanyi sivyo iyo habaye akantu umutega amatwi umuntu anavyuka n'umwana muto aravyuka kuja kumviriza rero mba numva yuko haba nuko nyene umenga mvaho ntibyo ma media okay ibi bintu iyo bibaye uravyumva ibi bintu iyo bibaye abantu bose baguma bashaka kumenya baguma batira attention byatangiye gute vyaheze gute byabandanije gute niyo mpamvu sinzi ko maze kubona urwego mu Rwanda bageze ko bro barabikina nka saison sure hakaba saison ya mbere ya kabiri ya gatikaza bro ku buryo cyage donc nambona nk'abagenzi bari mu miseze iyo ntibyayago ubona ngo yagahageze baraba abakunzi bacu je si bavugisha bro hari ukuntu donc on va mu Rwanda nk'abagenzi ngo aho ngo yabwire byagenze Jean bagabihanahana ku masate and I was like yo hari ibintu byansize hari ibintu byansize hari abayituntu namba donc abantu baraba interest cyane n'isaku barakunda amadrama ku buryo bikuza entertainment yacu kandi bibaha bamwe nk'aba promoter nk'aba Breezy abanyarusaku barandi promoter baronse content baronse content ico nyene nje nshaka tuzogaruka ku masaga yagiye arahaba kugira ngo tuze kuraba mbega yafashije iki uno munsi biroroshe ko umurundi asora indirimbo agakwiza 1 million mu mwanya mutoya ntibyoroshe nukubaka izina my dear uturimba twarabaye hitwa ugasanga dufite 200,000 hariho nk'indirimbo nziza yabaye hit gusa ifite views zikenya shaka kumera nk'abandi ni indirimbo uno munsi iri muri plus de 300,000 ni indirimbo abantu benshi barayikunze ariko kandi ifite views zikenya kubera ko abarundi mumeze nkuko swapisha swipinga iyi hit he uvumumbwira basige ndimbo ya Petit ndimbo ya Petit gucya iryoshe umufana yitwa gute ivuga gute ego gusa ari kumwe nivuga amajwi yawe ntiyumvikana je ntuyimbaza ndayirembe ntaje no bizakubwira je ndimbo iraryoshe by the way cyane gusa nigera muri verse gere kabiye kuri kumeze nabi bro kuri kumeze nabi kwe ndakubwira bon okay katuvugisha ukuri je ndirimbo imeze neza cyane imeze neza ni nk'indirimbo hari indirimbo ya Melanie na ntuze na Krisambi ntuzenya mutima wanje ni indirimbo nziza ziryosha kumviriza zidata genre akanovera kari kalite cyangwa akanovera mugabo ibiharo atari kirenga yes hari n'indirimbo zagize ama views menshi atari ko ari nziza cyane gusumba izindi ari kubera indirimbo itabaye nziza buyikunda gutega Davina nyene hari indirimbo uvuga ati uko biri kose zasohotse iyi ntiryoshe cyane ku buryo mbwira yuko ngo yakwiziye ama million nayivuga cyangwa ngo harimo akantu gasharika nihorere bakunzi ba African TV yes bon nkuko mubona rero twamaze guhindura location turi mu kindi kibanza ngira gituma bazi boncha kibanza nyine wansanzemo bon muri cyo kibanza nyine kwito mugabo twahinduye location wahinduye n'impuzu bon impamvu nuko yansanze muri shooting muri shooting y'indirimbo yamona izosoka vuba yane mu bayiko gute yavuze okay katete ni wowe kwanza yes ni indirimbo d'abord uyu unya hamwe n'umugabo wiwe barimo sheri wanje please indirimbo deja ubu yamaze ubu muri ko muraba kino kiganiro indirimbo yasohotse raba link muri commentaire ni indirimbo yamona indirimbo iryoshe cyane gose mu majambo meza kandi arimo na true story yiwe true story dushikira abantu abakobwa yes mona true story yiwe iryoshe ne gosoma sigere mu mushigikire rero mona butuvugana ari buraya ubu muri ko muraba no video ari buraya yes ari mushting turi kumwe ngaha turi kumwe hano onya mugabo kigane muri ko mukiraba ari buraya pour domamba yes murabe indirimbo yiwe abare mushikiso twandanye rero ivyo bon turi muri entertainment twureganirira kubwa ma réussite ndetse no muri mwaka amandirimbo zimaze gusohoka kandi zigashika ku rutonde turavuga yuko uno munsi kukwiza umuriyoni mu Burundi abari byinshi twakwiza umuriyoni really ibiri easy mugabo ubunya benshi bari kora zironka kandi byo kora zironka akora ko navuga gute
n'abandi bangasigaye bitaho ibintu by'iwacu cyane like niyo mpamvu navuga ati like ubu biri easy mugabo bitari easy cyane ko hari indirimbo streaming like hanze mugabo ugasanga genre amavyusi kirenga muga ebana bro wagera Kirundo nivuga wagera mu yinga kuba sasa byafiriye ravyo biri easy bitari easy mugabo ikintu je nibaza ko bari imvyo bushima nuko genre indirimbo zigenda sana man zigenda fo cyane gose kiri ngaho nyine rero muri amasaga twariko turavuga muri entertainment hari saga nyinshi zabaye zituma umenga abarundi babaye busy n'imiziki yacu turera kuri saga ya Fernando na Gusto turaza kuvuga saga ya Bface na Dramati izo saga zarabaye zose cyatuma umenga abarundi bose bacibijukira kumviriza izi histoire z'iwacu saga ya Gusto na Fernando hari cyo baza ko barafashe muri industry ndone beef ya Gusto na Fernando sinzi ko nubisa ko ari beef kuko sinzi ngeno byita mugabo d'une part biragira ico bifasha d'une autre part bikavyica kuko hari umwe vyicira hari nundi biduza uravyumva mu bintu by'amasaga uravyumva ni nkuko nka saga ya Bface na Drama uravyumva Drama nuvo bitasasa uravyumva Drama n'umuasasa muri film uravyumva bizana mu victime uravyumva genre man how bi kuko par exemple gituma nabwete bikwicira uramaze kubona nkacagihe Drama aja gukora concert bakamuterera ibintu genre ukabona like age ku stage bakahamagara Bface ubako ni ikintu kiri nabatakaje bro byo birababaje uravyumva azugiye ahantu utabwira friend kindu gushaka dushaka dufate dufate ndavugande dushaka nka capitaine par exemple bro birakubabaza uravyumva d'une autre part biraryosha entertainment kwera ko habara utuntu nyene nuvuga tukuma dusokira uravyumva tukabapushinga bose genre muri ico gihe basohoye indirimbo bose abantu barirukira kuzira kwera iki bariko baravuga cyane bari on top uravyumva turimbo nyene twabo tukuma dusirukira ego barayikompa man nuko tuyikompa ijya nimbi ijya ninziza bro twatwayihaye uwo mwanya kuja kuyumviriza nico rero numva d'une part zirafasha nk'aba promoter nyine baronka ukuntu baguma bazipushinga like baziminimiza izindi baziduza d'une autre part nyene abantu dukunda kwandika nyene tugaturasa ikintu twandika abantu mukunisako abantu mukunisako nimba umuntu ambera kundi mu bantu mbere batatu bambere ngaha mu gisagara bakunisako ari mu entertainment Davina ni wa kabiri tubambere umwami kazi neri nati wambere uwa gatatu riri simbi bon simbi nandusha vraiment ndacari muri 10 uwa kabiri uwa gatatu ni simbi je nuko kubera ko ingene meze simpora nguma nashina indwi yose irahera ari cakindi nyene mugateba nkumbazi bikagenda to mu misi heze haraje abantu bazoba aba influencer mu gihugu baratanga urutonde rwabo ni muri irebe best influencer award ubona ko vous êtes engagé 24 personnes avant bon nous dit 24 c'est 23 personnes bon kubera ko nari navuye mu ya yaciye avamo bagitanga amazina y'abari y'aba influencer Davina abaragiye hejuru bora ahubwo sinzi mbe sinzi ngene navyutse genre sinzi ko turabivuga n'umugenzi wanje ko nk'ibyo influencer niki nanje cyamba interest no kuvuga ati cyo nabonye liste ndende cyane cyangwa mbona liste nkona 23 bwa sinite niho navuga ati kanje ko iyo liste ntabwo hawe nambo navuga ati aho bakora iki niko kuca nandika genre nkavuga ati uyu awe nawe ninde uyu nimba ari Gomez we ninde genre amazina like niho nkaca mbona ama video arasohotse niho donc abantu cyangwa n'abandi nke ama video nawe n'uyu yoreka gukora show donc yarakoze ibi influencer muri ko yarakoze show mari I was like your show yabaye gari liste asohotse gari nazo mbona mvuga ati acavuga ati aba baje ku influence abande ku buryo genre uyu mukobwa nk'uyu ushaka kumushira hamwe na Simbizi ushaka kumushira hamwe na Mona ushaka kumushira hamwe na Nerinati donc je nokwivuga si ko ari ku mutima mu cyane kudekuraja dufate nka BMA bavuze ati
abartiste de l'année. Donc hariho catégorie ya producer, hariho catégorie y'abaririmbyi, abaraperi bakajukwabo. Bashobora kuvuga ati aba influencer muraba. Donc hariho abaririmbyi bien sûr atari aba influencer. Ndazabwira ko d'abord. Urabizi? Hariho abaririmbyi atari aba influencer. Hariho n'aba influencer mu yindi domaine bazi ukuntu genre bubatse amazina yabo mu influencer mbwa ari influencer genre influencer kuba mu influencer si nombre hariyo umuntu genre umugani wa poste mu foto twiza no kamfollowinga ikindi kitaki na kimwe akora aho yasamye uravyino hajya navuze abantu baraho basamye ego afise nombre mbwa afise onda afise nombre ntoyi ashaka kukuza ikintu gitoyi uravyino rero ni bon ni initiative nziza kuko biyumviriye genre ikintu kitaraba aba producer igwa mama aba award niki yari idée ya bien surigate influencer gisiguriki influencer n'umuntu abwiriza ko ameze gute n'umuntu akora iki maybe nitwatahuranye muri ubu buryo bo bafite ingene bo babitahuye ariko mu bisanzwe influencer n'umuntu ameze gute jewe de ma part qu'on isigura umu influencer niho kuna vizari aba artiste araba influencer par exemple je te donne par exemple nka Mona Mona ni artiste mugabo yatangiye nk'umu influencer katangiye gukora ama vlog akora ama publicité la publicité yiwe si nimba ari umuntu amuhaye ijya produit c'est que avuga ati arafise nombre arafise abantu kumukurikira niba wanje ijya produit ayikoresha biraza kutuzanya natwe abantu nicyo bita donc influencer umuntu urumva ntushaka kuzana umudoni w'ipart ntacakora ntaririmba nta namwe ya partenaire ntacarakora cyo tuma genre yegera muri ya cycle y'abartiste ngo cumugira mu influencer ndakubaza awe nawe wari umuzi bon amafoto Instagram naramubona na Selena Gomez bose amafoto nyene acaho umugabo si wa muntu uvuga ngo nzanira ngo umu influencer ngo cumwibuka bon non quand même ndavyomba voilà influencer n'umuntu sinzi ko no biharura ko afise nombre sinzi nombre ko umuntu acabaza ati nombre ni ya hariho bavuze ati baba ndafise ibiharuro 10 ntibarimo mugabo rero nombre uvuga ati no vuga jewe umu influencer n'ufise ibikorwa bituma abantu donc y'influence abantu kunda canke bakankicira ya influencer mu byiza canke mu bibi ujya kwasi imbizi influencer mu bibi akinfluencer no mu byiza icyo ndibaza ni bose yes donc on est mu influencer mu bibi no mu byiza bose sinzi ko navuga ko afite nombre kuko nombre navuga ko nombre ingana gute bon oya sinazi ko abwiriza nombre mugabo kuba hari ikintu kumbura amaze gushana amanuna mugabo rero mwoba uzogufungisha kandi mfise nombre ntoya kandi ndayishimira kujya nyene yes mu nyuma ukimara kwandika ivyo byose hari video wasohoye y'uwawe na iri bizarre bene benshi barabivuga barakomanta nawe nyene narakwandikiye ndavyibuka donc akwihaniza yes akwihaniza mu nyuma ni wacu ushira ko stati bon sinzi uraza kumwiye byace bigenda uvuga ati hello CEO wa irebe influence wa irebe influence cyane irebe company yes kwandikira umugabo wanje umwihaniza kuri post nagize et pas la solution qui va me pousser arrête de poster quoi arrêtez de poster quoi que ce soit yes ibi byose byari bibaye inyuma yaho wanditse ibyo bintu by'utandukanye mu nyuma mbega icyakurikira cyabaye cyagote narabandanije parce que we yari kuza kumbwira donc jewe kuza igituma navyanditse d'une part umenga ni menace kubera ko abantu bose bazi ko umugabo wanje atuje yazumva numvise umenga genre ni menace nkande jewe j'ai le droit bon wasizeho ikintu j'ai le droit de dire ko ari kibi canke ari ciza nkuko noba nambaye t'as le droit de me dire wambaye nabi ni droit yawe je mbwa nasohotse mvuga ati nambaye neza tu vois yo rero iyo umuntu akoze ikintu ndiyo twose droit yo kuvuga ati ni kibi canke ni ciza lazima rero ko kuna initiative ko tumwandikira yanje muri business nje muri business mbwa business iri in public nk'isi si ibintu nagiye kunyegurira musi imeze ngo ndabiza lazima niho noba mvuga ati nasaje mugabo nimba niyo business yategeze kuja in public hama ikindi kintu nabonye umenga birimo umutima mubi parce que iyo umuntu arinze avuga ikintu franike ni publicité
ifise kuba mbi ifise kuba nziza je ko nagiye gutahura muri ibi bintu iyo ikintu ikizanye ari ciza abantu naco babona sinzi kubanza ukibona niho ubona nakubwira abantu ba interesse niki ni sako hamwe zo kubwira ngo Franike yagiye gufasha abana b'imfuvyi bro nta impact nimwe bizogira mugani uvuga ati yirwara kwitana n'umugabo wiwe iyo n'umugore mva bizosirikira bazoyipostinga genre abantu bazoya attention nini parce que bijya bintu maze kuvyandika tutabeshanye benshi niyo bagiye ku remarque abartiste benshi niyo bagiye ku remarque genre c'est pas si avant bari babitinye like ngabo mu nyuma niho ya dramati yanditse those influence. Oh my god, sorry guys, but before coming out with names mwari kubanza kugutahura uwo mwebwe mwita influence. Sorry, it's a joke. Mugabo iciyumviro cyo kugira ngo bashobore gutanga agashimwe ku influence cyiza cyane vraiment. Yes, kubera ko turafite influencer bishobora kubera ko bakoze byinshi kandi byiza influence abantu mu byiza ndetse bikabashikana kure ariko mbega uno munsi two turasozera umwaka uri kuragenda neza novuga mu mico yose itandukanye entertainment ubona neza ko umwaka ugiye gutangura azomara umwaka umeze gutuma entertainment muri rusange bon bikometse kuri yari vraiment two tugenda muri navuga muri way nziza dukomeje muri umuvuduko donc abarinzi ntibacika intege nkuko kuko nayivuze mu ntango uko abarinzi bakoze uno mwaka bitandukanye nuko bakoze last year before last year bro dukomeje muri allure bizotugeza handi kuko ubu turabona ama resultat uyu ni umwaka mu artiste wa mbere new generation uri ndega zo kwa concert ubu tugezeho n'aba MCs bagenda bazumva ejo n'abajournaliste bazogenda bazumva bigenze neza producers bavuga ati dukwitariye tugenda dukora akagoma genre atapana ibintu byakure na kure tugenda muri way nziza sana bon tukiri ngaho nyene tugenda muri way nziza kandi navuga ari way yo kugira ngo ishobore guteza imbere umuziki wacu w'u Burundi ariko kandi hariho amajambo menshi aza muri entertainment agatuma bamwe basubira inyuma abandi batera imbere ndabivuze no kubera ko habaye moti naka hari ibyo yabo bamaze kugira sibyo ikintu nishaka gushikako hari abantu bari bacitse intege ndavuga kandi key yari yacitse intege kumbure ku bio Fernando ibyo shoboye kumugaragariza ariko no musikanga kandi ko yagarutse kandi indirimbo gogo mama wibaza ko mbega ivyabaye kiriya gihe hari ico vyaje konona muri new generation konona muri new generation I don't know sinzi kuko ntaco nobona mugabo cariho kinini cyari kigiye gupfa ravyo muri industry kuko kuba basi navuga gute nakadike byo no influencers gute yatumye abavyeyi benshi donc ningi saga yabaye yatumye abavyeyi benshi dufate nabo mu rungano uravyumva nimba bagiye baratera inkuru genre maybe ubwa mbere kuja gutera inkuru hari mu mama yanditse c'était bien ibintu bisanzwe maybe uravyumva mugabe igihe bimaze kumubako genre bamutuke kuri stage bro vyabaye saga nini ku buryo n'abavyeyi batangura kuba abavyeyi benshi basigaye bari intéressé na ntuze na nibi vyama YouTube dans des payment kuko na ntuzenya ngene yamutoye sinzi ko mwamara kiganya kadi nzenya madame Lydia yavuze yuko sinzi ukuntu Jean yaguye kuri emission kadi genre ashikiraho kadi karasezera avuga ati ndasezeye iki sinzosubira ariko kuca nawe donc aba intéressé akavuga uyu yanditse iyihe ndirimbo ko kuca baza uri impande yiwe ati yanditse indirimbo yitwa kunuko Jean ko yari yamaze kwiyumva mu mutwe avuga niwe yanditse ati avant iyi ndirimbo nayibonye mbwa ndavuga ati uyu muhungu igifaransa nco yanditse ego yarayivuze ravyo ati uyu muhungu vraiment ndiko ndamura iyi igifaransa nco yanditse ravyo muganga nigeze yinteressa avuga ngo yo babikuye hehe mugabo mva bijya byatumye donc nakadika yagiye visibility ravyo visibility navye donc abavyeyi benshi asigaye bari muri entertainment bisigaye birizi yuko umuvyeyi asunikira umwana kujya muri entertainment akamushigikira ravyo nikibiri muri ya genre umuvyeyi boro vyo karavoyo ushaka byaragabanutse ravyo gati nimba uyu muvyeyi niza bijamwe ari serious nk'uyu mwigisha nk'uyu
yari enze bijya mu seke bya boro biri serious ndavyumva kino nuvuga cyo byarunguye seke urumva umuntu w'umukuru nka Breezy yaravyinjiye mu seke hejuru bizoguma biduga bukebuke yes ariko kandi ya munyuma Fernand yabandanije kandi ari indirimbo ziri mu gifaransa nigisa mon cher bon quand même igifaransa nigishobora gusa Davi ariko mari bizu arimba pour la zone indirimbo ya Soye niye pour la zone bizu bon ya india ebisobote Kazimana nkunda ya Kazimana nkunda kandi yabaye hit aha entre inspiration yavuye muri biganye kandi bati indirimbo icira bahidi abarundi bunenzi bandi barakunda ibintu by'inzigo niki hajya baca bamwumva kare kubera ko ya bon numwe mu bajone bariko barakora neza mugo uzora bindirimbo uzora nk'umuririmbyi yagiye akaza gakora mu ndirimbo z'imitima mibi niki n'amashanoshano karavuma for example Emerson Jean yaragiye aramu architect hariya iki yariga nyine uzarasoma ibitabo acaragaruka ebana muri takatambe yahereye muri ishari igende mutogoti yavuga ishari voilà uravyumva nuko yabaye hit no acagaruka muri tagata kandi voilà acarabatamwe nende wumva iraba hit sasa mu by'urukundo acarataka bro gumamwo agume hajyanye yes dusuze n'ingendo cy'iwacu makuru kurahera mugabo n'umunsi barinzi basho barundi surtout new generation ubonye hari nk'abarinzi bashika kuri 5 bariko baragenda iburayi gukora umuziki ni ikintu gisigura ku muziki wacu ndo muririmbyi bizera ngira ko mfite ijwi ryiza okay none kwenda bisaba ikino sheri bishe muri commentaire mwe mubwira okay ndirimba gatonya basi ndirimba Kazimimana nkunda Kazimimana nkunda mabari ufite ijwi ryiza yes ba ukubona umunsi abarinzi bari kwagenda iburaya ku bwinshi bisigura iki mu muziki wacu mani bisigura iterambere bisigura espoir nziza kuko hari ukuntu nyene umuvyeyi aba yarigishije umwana siza akabona agiye umuziki bro namashuna kuri hiye niki ama université ibi nivyo hereje genre kuba abona like based bariko baragenda ko bon abari ko biko savye bacu barazifizo sivyo yawe ko nayo karagenda donc ni espoir d'avuga ati uko biriko sinabaye perdu uravyumva azotera imbere nawe nyene duja hanze uja kuti mahera duja bon ahiga zoseseka yemba ari umwaka umwe kibiri mugo musagiye hanze azoyira rimwe yazanye bizumva ni espoir nziza surtout ku bana bacu urumva tumwana nziza muzibira kuja entertainment zumureka muziki abana ndashaka ko bazoba producer nka Paul kuja mu entertainment abana bacaba basazi umwana wanje n'abangihari Ange naye nzoba managing hano ko mama bana boy managing abana ya bana nzoba managing jena imana nifasha nzonabarira ishuri ryo muri Nigeria tukiga production yige videography ebana baze basatura umundi mani one way ntizigera ifudika jamais bana wanje duhebanye ikiri hagati ya Jenna Breezy nikizotandukana kuko Breezy dufitaniye byinshi gusumba maybe nabo ubuzi cyangwa ibyo babibaza hari byinshi biduhuza okay reka ndaguha example uko genre uko ukundana n'umugore wawe kumva ubona mushira mu rugo niko byari bimeze no kwandi bakobwa oya mugabo mu gihe ibikirimo bigishusha uba wumva nyine ya umusana namufira ko ndabizi ko ndamuvugize inde yagurishe promotion yagurishe promotion cyawuki ntaco baramuzi ntaco inde umwese wahawe ntaco ntawe mfise ku munyambiko aramumbonanye nyereka ifoto ndakaze muri commentaire muce munashiramwo bakunda amata vahe mumpene mumpene nyo amata y'impene okay sawa ajya yandi nayo vahe arava kwikinga amata va kwikinga avigihanga oya amata va munka ava munka yanka rero yikundira abana sibyo bon ubwa mbere mukiri kumurumva ko c'est l'homme de ta vie. Non. Davina. No, ushira ntabitandimwo.
Man, serious. Oya vya vrai. Mukiri kumwe biki non uko tukiri kumwe à l'époque j'avais 17 ans ivyo bintu vya l'homme dans ma vie nivyaza mu mutwe wanje hari umugamine genre je me voyais ko mba nzo umukobwa ashushe urugo si priorité genre uko biri kose mind life c'est à 17 ans c'est ubu 24 ans natandukanye kandi rero n'umuntu muhura akaguha espoir genre basi uko twari turi kumwe na Breezy no uri kuravuga c'est pas la même chose ya Breezy twahuye ukundi numva umenga no mugumana yo wanje imyaka yose ya okay ubundi nyeri past time uravyumva kandi na relation ukuntu yari imeze genre sinazo gutanagira na relation ahubwo sawa ibintu bisanzwe biraho nyene vyasamye zo gushuha nyene bisanzwe vraiment nta relation yatari novuga yani nkuko nawe kubwiye ati relation nagize nayo ni nkisa niyo nagiranye n'umugore wanje umugore wiwe ya ha yes umunsi Breezy mu buzima bwawe gica hindutse hariwe kuko uko ngaho nyene Davina ubwa mbere ntaronze nk'umusazi muri we ndetse no hanze baramuzi ko ari umuntu umusazi reka natari inkuru igituma genre nagiye no muri ino ndirimbo by the way no gutahimba jeka ni baraguze indirimbo genre ko ari recordinga like ndiko ndumva amajambo genre iheze ndiko ndayumviriza aci nsubira inyuma cyane je na Breezy bro ugasanga abantu bariko baza kuguteranya genre la meuf ameze kunuku la meuf yagendanye naka la meuf ntari centre kiniki ravyo je ko narabaye umusazi ravyo donc nabaye umusazi kubera ko nagendanye naka ravyo biza kababaza est-ce que uko ukura mumbwira uramuzi vyarabaye ravyo mana zanje ugasanga baba tipo kambwira oya ntwese ugendanye genre sindamuzi mbwa ndamuzi ariko ubona na le pire dans tout ça genre ikintu vuga cyo bataransobe dans tout ça ugasanga ariko araza kumubwira vya bindi bari inbox yo on t'aime kiniki iyo mpamvu mbona namusavye kuja mu ndirimbo like uko uwo yavuga ati none nzoshamwe nde muri no ndirimbo ko nari mbi umugabo wanje urazo umugabo wanje nawe sindiko ndibona ndiko nza gukora kundi muhungu ndiko ndamuririmbira narimbi umugabo wanje cyambwe ati nakunzoja mu ndirimbo genre joke nawe acha bitwemerera urazo nariko ndiko ndibona cyane muri iyo ndirimbo parce que vyashiki urazo kandi la différence yari hari avant je m'en foutais y'ikino umuntu ariko aravuga mugabo nari numva umenga nogumana ijyaho relation na Breezy ukumbwira ati kinki cyahindutse muri relation tukitangubwira na Breezy ivyo mvuye kwanza nari mfise avant j'étais une petite gamine naïve uravyumva naïve cyane uravyumva atiyumvira kure uravyumva numva umenga niyumvira ivyo no munsi ndavuga ngo duhenga ngo bidukwiye no munsi ya numva umenga afise ivyumviro vya kure uravyumva no kwa kurugo no gumana nawe uvuga nakira none kiru kijya kira gumana na madame nakore uravyumva ya iyo niyo novuga ati mind yamindutse muri mvume nga no gumana nawe genre no ba close nawe yarambaye best friend yari wa muntu ntigeze ntinya kugira ikosa nakoze nimba ari passe yanje nimba ari iki genre numvise namwibonyemwo Niba tukiri muto experience yo kubaka cyarakoreye Dinaza kuri kubona umuntu mukundana ntazi wese takumana amahembe mugabo kubona umuntu mukundana nta kintu kije nk'ico yarantu nyene zisekana ukumva umenga ngo biheba ya mugabo kucumura aho gati bro I choose you over my parents I keep you Zanga biduga mu nzara mu nyota turagumana ya ni benshi baje kugira amajambo menshi mu rukundo rwawe nawe par rapport de nta muntu umwe yigize mbira amajambo menshi ahubwo we niba yabwira parce que Breezy amuzi umuhungu atekanye araho nta birefu sinumusazi urumva nitwo kuza mu ndumva Breezy ari calme aratekereje ntavuga amajambo menshi avyumva abaye stress yanje nkajamba stress urumva bizicangana muga abaye stress nkazamucanga musha ni fresh yes bon dusuzira ikiganiro cyacu
ni kihe kintu kumbura ushobora kubwira abashobora gukurikira no munsi bariko no munsi bariko bashiramo ingufu nyinshi kugira ngo umuziki wacu Burundi ushobore gutera imbere no munsi bitandukanye n'imyaka iheze kare twaguma mu myidogo ariko hari ikintu tutariko turabona no munsi ikintu kijanye n'ama concert kare twarayabona ama concert hakaza abanyamahanga ngaho no munsi isama hasho donc ziko zirabaho zimuvuga ati ngamasho yabaye ruguru mine shamenshi yabaye ruguru igikiro n'undi kiri ruguru kiri ruguru kwe kuko jindi ko ndaraba dufata nk'umartiste novuga ati genre no twaba twegeranye bon n'abandi like ubona n'amafishi bavyumva yaba ari ruguru ako mu gisagara DJ Paul yahora ategura evenement umaka narategura yaracitse intege oya sinazi ko shikine yikora kamaze gukora ama evenement menshi isimaze gukora evenement nyinshi sinazi ko yopfa gucika ahubwo nanuze yagiye hehe manager Simplice manager Wenda wapi? Sempa nangire yacitse intege kuva kuri show ya Christophe. Naho nyene ngira ntiyegera aba promoters niki. Bubahemba. Mpemba urabe nyene show yawe ndayitoba ikizemo abantu. Yes, Davina gushimira. Merci sana kunyita muri African TV. Kandi zerekana kuzozuragaruka kandi kuri African. Makazi yo. Mpemba. Wewe nushotse. Kwa. Umwanya wawe rwose. Denuko Ushakazi kenshi. Kwitaho umugabo. Bon, nuko mbani cyane nibaze muri communication yiwe. Niyo mpamvu umwanya usanga wabuze. Manager wa Breezy. Yes, ndagushimira abakunzi ba African TV. Ndabahamagara kandi kuza gukora indirimbo basane bashasha vraiment. Munyandikire. Charge na communication. Yeah. Ukora amahit. Yeah. Naje kuyaronderera kwa Avuze. Samahiti narakorega kwa Breezy gusa. Ahandi bazobafuta amajwi si bisanzwe. Oya hiti zirakorerwa kwa Joeleze yakorerwa kwa azobafuta amajwi. Azozimya ibiro. Nimba muririmba nabi nyine bazobizimya. Muririmba nabi barazimya nyine. Yes, merci beaucoup mwebwe mwese bari kumwe dukurikirana kuri African TV. Ariko kandi tubamagara no tukunda indirimbo ndundi no dufite indirimbo nyinshi kandi ziryoshye. Urabonye nka volume 11 ya Ntuze. Ya DJ Freebird. Nawe nyine yavyatsi narabuze aho izindi zishira ni ile base 2. Yes. Iraryoshe man. Uje ndiko ndumva menga habaye show. Navyumva habaye show baga genre nka Paul hamwe yo koganza nka show kujya kuna harageze show ya Fendani ngani yari ndiri yaho. Ya Fendani. Bewe ita gute. Ita pool party. Pool party. C'est party people. Party people. Go ita party people. Party people. Party people. Go. Party people, yes, party people, yeah. Pool party ngani ndiri bagenda bambaye amakosti. Soit. Ngani yo Jean ngani yari ndiri bro. Yovuga ati angashemo abartiste gusa b'abarundi nta munyamahanga. Yeah. Ndabiza baririmbyi. Twotaha inyuma y'indwi. Nukuri. Paul nzoyitegura guhera jeudi. Yeah. Jeudi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Totaha mardi mu gatondo. Yes. Merci. Bege basi makoze udukurikirana yari Davina, Monica, bitwa turi kumwe twodongana byinshi bigiye bitandukanye so grasa ko mushinga ibiganiro byacu. Asante sana.